ko ubwoba bwose nari mfise ko kuzoja mu ijuru canke ndabizi mpfuye nuja hehe ivyo vyose vyaragiye kuko ivyo vyose ni ingorane y'icaha yari iri muri jewe ryavuze ngo uwizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanje sinzomaramara Kristo yatanzwe ku bwanyu kugira ngo mumwizere ntimuzopfe rubi nta muntu nibaza ko yoba yifuza kupfa rubi canke kuzoja mu muriro nimba ushaka gukira umuriro w'ibihe bidashira ukaronka ubugingo budashira wizere Yesu umwami n'umukiza wawe yo umuvyeyi wari fier yiwawe tukari kararaba iyinuze avuga ati uyu ni umwana wanje bon jewe ishapure sindayizera kubera iki ukoresha ishapure kubera iki nkoresha ishapure no kwizera kwanje kandi ifasha iyo ndiko ndagira ndasoma ishapure irafasha kugira iki gusoma ishapure ni kugira iki ndetse muri ico gitabo byose biranyerekeye atana kimwe kivuyemwo ndanabibonye nanje ndibona niyo mpamvu je ndakunda ijambo tubivuge je ndakunda ijambo tuvyature je ndakunda ijambo ku makuru mfise narigeze kumva abantu kwanza sumwe n'abantu benshi kw'iradiyo kw'iradiyo bamwe bagusaba ati ashaka yuko muabasheri kubgaho unamwemereye yuko ashobora no kuza gusengera kuri eglise yanyu bivuze kwiki avuga mu ndimi bon reka ndaguteye inkuru ndavuga mu ndimi mu ndimi ico nabonye ico ni mwe muyera akurongora si ibintu mama bubi ufite wanje shama bihora bishika yene nkavuga mu ndimi muga après iyo nshatse kuvyigira bikanga ushaka kuvyigira ndakunda kuvyigira cyose mu ijotegezo kuri dusenze rero ndakunda kuko abamenyereye muhira ntegerezwa kuvuga mu ndimi hari genda vyigira rero mwico gihe biranka mukaye Imana imbabarire usanzwe ufata urugendo wenyene kandi ufise ibibanza mu modoka cyangwa ukunda gusaba lift imisi yose kuko utokoresha odeta application nshasha y'ingenzi hanyuma mugafatanya urugendo ukoresheje odeta ugenda wisanzuye uzimbukiwe kandi mu mutekano ntangere odeta gira icyo ukoze ugire ntaho uja. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Kuri micro muri kumwe na Kaziguye Chris. Kwanza entrete, nizeye ko mwabonye iyi publicité. Twese tuje kuri Play Store tutelecharge application yitwa Odeta. Mwumvise twese tuyije ko Play Store tuyitelecharge Odeta yaje korosha ubuzima bwacu, itworohereze twese ikibazo ca déplacement yaje kugikurayo. Anyway, ndasuye kandi kubaramutsa naye ndabakumbuye cyane gose nanje ndameze neza. Okay, umwamvitere wuno munsi numwigeme mwiza aberewe aririmba indirimbo za gospel. Man, wumvise indirimbo ziwe urakiraga kiza. Indirimbo ziwe zirimo impanuro uri kurazumviriza uraja muri mood. Hariyo n'abashobora guhinduka wumvirije indirimbo ziwe. Nawe sundi n'umwigeme yitwa Eden Banga, mwese muzi kuri Eden Banga. Ryavuze ngo uwizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanje sinzomaramara. Ryavuze ngo uwizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanje sinzomaramara. Karibu. Urakoze cyane Kristo. Urameze neza? Yego. Urakomeye? Yego. Uraberewe? Urakoze. Nawe uraberewe. Ramutse abakunzi ba Siren. Merci nanje. Ndabaramukije cyane. Ba. Umeze neza ndibaza nanje meze neza cyane. Igira abakunzi ba Siren Vibes TV. Nitwa Eden Banga. Ndakijijwe umwana w'Imana. Nkaba n'umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Nibaza muri make
nivyo nyuma y'ibitangazo uzokoresha aya maboko yanje shaka ko hazosigara haravugwa izina ryawe mana ukwamaza bungereye mu kiyaga niko nisizo kuzura kukumenya Yesu. Eden, ni ikihe gituma mu buzima bwawe uryoherwa? Bon, ikintu gituma ndyoherwa ni Imana kuko Imana niyo source y'umunezero. Ikintu cyose ciza Imana niyo se w'ingabire zose nziza. Rero umunezero ni Imana utahanga rero novuga ati ikintu kimpimbara just to be in the presence of God, kuhimbaza Imana, kuririmba. Yeah. Inyuma ya Eden tuzi ko ari umuririmbyi wa gospel, mu bisanzwe Eden Banga ninde? Apa ko ndirimba ndi umunyeshure kandi niga kuri summit ndi umuntu asanzwe nko kujya kw'abandi bose. Amahanga yose azoyisurirwa izina ryawe biciye muri jewe bazobona ubwiza bwawe babone wewe muri iyi si babone wewe. Mu buzima bwawe Eden ni iyihe gafu umaze gukora? Nyene gafu ikosa umaze gukora uvuga ati no iri ni kosa vraiment nakoze ati Eden na n'umusazi iki niri naryo nzi vraiment kuvuga kavuka nta kosa urakora bon ndakora amakosa ukavuga ati nanje nakoze ikosa vraiment ndaribona kari kosa ndakora amakosa mugabo ntaryo nzi novuga ngo narangumye mu mutwe ngo no kuba ndagibuka oya ntaryo mbona vraiment. Wakijijwe ryari? Nakijije muri 2017 itariki 9 z'ukwezi k'umunani. Niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Twiganire vyagenze gute? Kandi nkaho wasanga wewe nurangakiye. Yo narankakiriye hera turanibani. Yo ntaba ngaho oya. Bon turagumana basi niko navuga naramwakiriye. Umwakiriye gute? Narabatijwe premièrement. Après kubatizwa ndatura bimwe bavuga ati ndakira umwami Yesu Kristo n'umwami n'umukiza. Niko bavuga. Nta nivyo. Bon narakijije. Abantu benshi bakunda kubivuga. Ati ngo umwajije ati warakijijwe. Kubwira ko yakijijwe yuko atanywa inzoga aho nuko utavuze ko utanywa inzoga canke udakora ibyaha byinshi agacigira umuntu nyumenga sinzi mugabo ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni ingingo iva mu mutima hama ukabyizera mu mutima ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Hanyuma uhejeje kuvyizera ukavyaturisha kandi rero si question yo kubatizwa no kwambara ibintu ku maboko canke oya kuko ivyo ushaka kuvyambara utanavyizera utanamwizera ariko ni decision udashaka kwibagira kuko ni ingingo uba ufashe mu buzima. Nk'ubu noneho urawibuka umunsi wamwakiriye? Umunsi namwakiriye ndavyibuka yari le 2 septembre 2020. Byagenze gute ninde yagufasha? Umve nije ndiko ndakubaza. Oya kubaza. Ko turabazanye. Kubera ko numbaza wenyene. Bon yari kwishuri hari ukuntu twagomba kugira ibintu vy'ama fraternité. Bon naho rero nagiye bavyitwa fraternité burya bijye bagera kwishuri iki niki ego nivyo nagiyemo. Rero twari dufise rero umwigisha akijijwe yarakunda avuga ati abashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nibaze candage ndakubaza ushaka kuko igihe wakiye Yesu nk'umwami n'umukiza sha Eden wabaye mu journaliste bagabo wiza igihe wakiye Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe hariho ikintu gihinduka mu buzima bwawe uko biri kose kukuba wakiriye Imana muri wewe ubuzima bwawe ntushobora kuguma kwa kundi je ndashaka gutemanya nkavuga ati ubuzima bwanje imbere ko nkizwa bwari bumeze uko inyuma yabwo bwari bumeze uko jeyo ntahe ndayifise no shaka kuyigushingira wewe washingira iyo ntahe ndayigushingira nawe yidushingire tangura wewe naye canshinga nahe yaje icambere
igihe nizera Yesu umwami n'umukiza nuko ubuzima bwanje bwabayemwo amahoro n'umunezero ntigeze kubona ko ubwoba bwose nari mfise ko kuzoja mu ijuru canke ndabizi mfuye nuja hehe ivyo vyose vyaragiye kuko ivyo vyose ni ingorane y'icaha yari iri muri jewe. Icaha cazanywe na satani, cazanywe urupfu rwazanywe n'icaha byahereye kera kuva muri Bibiliya sino bivuga byose isaha yose ngo ndayimare. Mugabo ikintu gikomeye cabaye mu buzima bwanje nuko ngendana assurance du salut. Ubuya ndabizi neza yuko uyu munsi naho nopfa n'ubunyene canke Yesu akagaruka numva katabwo bamfise guko noja mu ijuru. Ni ikintu gikomeye kandi abantu benshi babuze kandi abantu benshi bakeneye n'igihe uri urabaho ubuzima bwo ngaha mw'isi. Umuntu ashobora kubaho guhura n'ibintu vyiza canke bibi mugagiye ufise amahoro mu mutima gihe wumva ko ufise Imana muri wewe ushobora kubaho nk'abandi bose. Nico rero Eden avant kakizwa yarameze gute? Avant ko nkizwa kubera ko nakuriye muri famille ngenda muri église no muri Sunday school nari imeze nta kintu mu bigaragara mu bintu bigaragara byahindutse cyane. Mugabo icyahindutse ni eta y'umutima wanje kuko muri caractère yanje nari mfise caractère nk'iy'umuntu akijijwe nyene kuko nakuze ngenda muri église nkuko abantu benshi bakunda gukura bibaza yuko bakijijwe. Benshi bakakura bagenda mu église kubera abavyeyi babo babajana canke ababatunze canke ababareze babajana. Mugabo ugasanga ofon iryo sezerana ntaryaragira wowe ubwiwe kubera ko umuryango canke igihugu twakuriwemwo twese twitwa aba chrétien 90% canke 80% twitwa ko turabakirisu. Mugo ugasanga answa abantu bamaze kugira iyo decision yo gucika icari mu gishasha ni bakeya cane. Famille usanzwe uvukiramo irakijijwe? Umva vyarakoroheye kugira ukizwe ko wari usanzwe wavukiye mu muryango ukijijwe? Je nyoroheye cane vraiment. Iyo uri kuraraba abakatolika abamusulman n'abakretien niko novuga ni irihe tandukaniro rihari canke kubwawe ubabona gute? Bon, ikintu novuga nta église local church ryama église tuvuga katolika canke ama église y'abaporoti novuga igikomeye burya si irya miryango ya église twinjiriramwo. Imana iraba umutima kuko muri katolika hari abantu bakijijwe mugabo abantu ntashobora kwemezanya nabo cane nabo ntashobora no kwemezanya kandi na gatoya nabo barambabarira nimba bariko baradukurikirana. Abamizima ntitwizera bimwe kubera yuko nurara kwica narakingi kandi ntibizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndakubesheye nuru mwebwe murizera ko ari intumwa mugatwe turamwizera nk'umwana w'Imana. Rero turatandukanye. Sino abakatolika nabo barizera Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwabo bamwe mugabo barabivuga baravyatura hariho n'abandi bataravyatura. Rero hose ikintu gikomeye niko eske umuntu yaravutse ubwa kabiri n'umwana w'Imana aravyumva mu mutima atabikekeranya yuko ari umwana w'Imana yagize iryo sezerano n'Imana. C'est ça le plus important. Sinon ibintu vya église ntaco bitwaye vraiment. Iyo mbonye nka jewe nambaye amashapure ishapure kubwawe bivuze kwiki? Kubwanje novuga ni ukwizera kwawe kandi umuntu ukwizera kwiwe ni waguhitamo. Sinshobora kukujija kubera ukwizera kwawe kumbure ivyo mwemuyera yantahujije wowe arashobora kuba atarabigutahuza. Rero sinshobora kugukondana ngo ivyo urakora ngo sivyo canke nivyo muganda ndashobora kukubwira ukuri kw'ivyo nzi jewe muga sinshobora kubikwemeza. Ico ni igikorwa camwe. Tubwira uko kuri kugira kubijanye n'ishapure. Jewe ishapure sindayizera. Kubera iki ukoresha ishapure? Kubera iki nkoresha ishapure ni ukwizera kwanje kandi ifasha iyo ndiko ndagira ndasoma ishapure irafasha kugira iki
gusoma ishapure ni kugira iki ishapure ntayuzi gusoma ishapure ni kugira iki none izibukiro nazuti izibukiro none ivyibukiro ni biki ivyibukiro ni ibintu dukoresha mu katolika turiko turasenga mubivuga muguma mvuga vya bindi nyene ego kubera iki mubisubiramo none wowe ugiye gusenga reka ndakubaza wowe uri kurasenga ntusubiramo vya bindi nyene kwagira harahinduka kinini ngo mu majambo uza kuvuga kandi ntibisigura ko je ngiye gusenga ngo nza gukoresha iyi shapure gusa iyi shapure ndayikoresha kuko iri mu kwemera kwacu ariko hariyo n'ayandi majambo mperezako si kuvuga ngo nza kuvuga ngo iyi shapure gusa oya hariyo n'ayandi majambo mperezako nitwe bitewe ko cyane wowe uzoyisengeshe vuba mugabo jewe ishapure nukoresha kubera ko je ndizera ubushobozi bwa mpwemu yera ndizera ko mpwemu yera andongora mu gusenga nubwo ntorinda gusubiramo vya bindi mwe murashaka naha nyine araturongora nawe ukagira ngo kugira uvugisha kugira wicare uri umuntu kugira wicare ngo uvugisha pure wibaze yuko atari mwe muyera aba yakurongoye gamyiza nta na kimwe urazo isoma je sinakujije kwisoma ntiwayisoma nta na kimwe ni bog wewe ni wumva mu mutima wawe bikora urayisoma je gusa ntuzombona ndiko ndayisoma kandi naye sinzokujana yo ngize iyo kurara abajene bubu abajene bubu urabona inyifato zabo ubivuze kwiki inyifato z'umuntu zivana ni we kugaho bahanura iki uza abajene bubu shitse ntuba wifuzaga Edeni yuko abajene twese twomera swati nka wewe tukamenya Imana dumwana bashatse okay ikintu nifuza vraiment kuri generation yacu nuko bamenya ubutumwa bwiza ni Kristo yapfuye akazuka ku bwabo bakamwizera mu mutima hanyuma bakemera kwigishwa namwe muye ico numva no kwifuza agahinduka gose kuko igihe umuntu agize iryo sengesho ryo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe ntibiba biheze ariko hariho iyindi processus Imana mucishamwo ikamwigisha akagenda arakura rero ivyo nivyo no kwifuriza ubu utaramumenya uwo Yesu rero utaramenya Yesu ndamumubwira okay umuntu ataramenya Yesu Kristo Yesu Kristo ndamuvuga kandi atabwo bamfise nuko ari umwana w'Imana yatanzwe ku bwacu nk'ikimazi kugira ngo apfire ibyaha byacu twari kure y'Imana ariko Imana mu kutwiyegereza ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 3:15 wa 16 havuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abantu bari mu isi ngo rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo umuntu wese amwizera ntazopfe rubi ariko aronka ubugingo budashira rero ico no bipfuriza canke no babwira nuko Kristo yatanzwe ku bwanyu kugira ngo mumwizere ntimuzopfe rubi nta muntu nibaza ko yoba yifuza kupfa rubi canke kuzoja mu muriro nimba ushaka gukira umuriro w'ibihe bidashira ukaronka ubugingo budashira wizere Yesu umwami n'umukiza wawe yo umuvyeyi wari fier yiwawe tukari kararaba iyinuze avuga ati uyu n'umwana wanje iyo umuvyeyi wari karakuraba ameze kubona umwana we vraiment atembere no vuga ntigutera imbere kuko iyo wamenye Yesu ubuteye imbere mu bisanzwe umutima wabamerewe gute nahora zavuga ati Eden nukuri ndi fier yiwawe vraiment James umuvyeyi umwe ariko arankunda cyane kandi arankurikirana kandi ari mu bantu banyankuhaja kandi ndabimushimira gose aransengera ico nduyu munsi ndazi ko harimwo harimwo part nini yiwe kuko aransengera cyane gose ndabizi ko ansengera gusumvya abandi bantu bose ndabizi ngo kubera arabikora ko nawe n'umwana w'Imana kandi asengera n'abandi bantu kandi arasengera nk'umwana wiwe rero ivyo nivyo agaciro kuba mfise umuvyeyi akijijwe kandi afise ubugingo budashira muri we biratesa biraryoshe ni iyihe verset biblique ko inspire navuze mu ndirimbo yanje yitwa ijambo navuze nti ibintu ibyanditse muri ico gitabo ariko mvuga Bibiliya
n'ivyose biranyerekeye amajambo yose ari muri Bibiliya ndayizera nta na rimwe rivuyemo byose birafise ico bimaze kubera ko sinovuga ngo iri riranyinspira gusumba kubera ko amajambo yose arimwo agamije kuvuga Yesu Kristo agamije kuvuga umwana w'Imana yatanzwe ku bwacu kugira ngo duhuzwe n'Imana rero nta yanyinspira n'ayatanyinspira yose aranyigisha kandi aranyubaka shaka witure verse imwe yohindura ubuzima bw'umuntu ariko arakuraba verse imwe uyu mutura umuntu ashaka kwizera ijambo no mubwira verse no mubwira nayivuze navuze ni urukundo niko rwatumye Imana itanga umwana wayo kinege ngo umwizera ntazopfe rubi cyo nipfuza abantu bari ko yadukurikirana nta muntu no kwipfuriza kuja mu muriro nta numwe cyo no verse no baha ni yo Jean 3:16 ivuga yuko twamwizera by'ukuri tutazoja mu muriro canke tutazopfa rubi ariko tuzoronka ubugingo budashira jewe ndabufise cyo nakwifuriza rero nawe nuko uburonka ukabugendana ukaba uri fier n'ubuzima kuko ubuzima answa burabishe buragoye kubera ko icyaha caraje mwisi rero inyishu y'ubuzima bwose ibi bintu byose tubona intambara ingwara ubukene inyishu ya byose Yesu Kristo wenyine niyo mpamvu ndabipfuriza rero ko bumwakira wewe kugawe Eden Banga copinage kuri wewe bivuze kwiki copinage vraiment kibazo kiragoye kwishura kubera ko sinumva ukuntu nabisigura ikintu cyose kidafise intumbero kidafise iyo cereke copinage nibaza ko ari urukundo rudafise intumbero kuja muri relation idafise intumbero kidafise ico mwerekezamo umva haba harimwo ububeshi kubera ko uzi neza ko uwo muntu muri kumwe mushobora kuzotandukana kandi presence yawe yarabaye muri presence y'undi muntu donc ubuzima bwawe bukaja mu wundi muntu iyo trace wasize muri we ntizova biragoye rero urumva novuga nibaza ko atari byiza vuba baza ko atari byiza kuja mu kintu udafise intumbero udafise icugamije wowe uzotangwa kwijamo ryari copinage ntayo nzojamo kuva wakavuka nta na rimwe urayijamo na avant kukizwa man sibengeye felicitation muvyeyi wa Eden Banga nukuri waravyaye koko felicitation vraiment ku muvyeyi yakureze merci we kugawo hanurikire akubabijamo ni bibi ni kosa kuyijamo cyane bon nibaza ko atari byiza nabivuze gukora ikintu kidafise iyo cerekeje kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa namwe mu b'Imana bose nibo bana b'Imana mukore ibintu mwe muyaba abarongoye gukora niho ubuzima bwanyu buzobera icitegerereza abandi Nina Eden Banga tumuzi ko ku ndirimbo ijambo yagiye muri studio 2020 kugawo ugitangura kuja muri studio byari bimeze gute bon je ntibyari bigoye byari ibintu novuga cari gitangaza c'Imana ko si nari niyobaza ko umunsi umwe nzogenda muri studio ngo sohora indirimbo mfise ko nari nsanzwe ndazandika mugasi nabona yotuma ngenda muri studio ariko kuri jewe narizera ko igihe kimwe peut-être bizoba mugasi niyaza ko ari mwiyo myaka sinavyibaza ariko navuga ko umunsi ngenda muri studio hari indoto zanje zariko zirashika tucishize akakaje kabagatese yavuze ngo wizera Ega bwandi nawe razikuri eka kubona yanda gusavye no way yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanje sinzomaramara yavuze ngo wizera ntazigera maramara
ko nizera ijambo ryawe nanje sinzomaramara. Ibyanditse muri ico gitabo Ibyanditse muri ico gitabo byose biranyerekeye atana kimwe kivuyemwo ndanabibonye nanje ndibona niyo mpamvu je ndakunda ijambo tubivuge je ndakunda ijambo tuvyature je ndakunda ijambo je ndakunda ijambo. ufise ijwi ritesa amana. Urakoze cyane. Tubwire iyo uriko urandika indirimbo inspiration ikura he? Inspiration iva kuri mwe muyera cyane cyane kuko indirimbo nkunda kuzironka nk'iyo ndiko ndasenga canke iyo nicaye muri eglise ndiko ndumva amajambo y'Imana umva nyene hari amajambo sunikirwa kwandika canke hari ibintu nkumva melody raje kenshi mba ndiko ndasenga canke ndi mu mwanya wanje n'Imana. Igihe ubona ko usohoye indirimbo ikamenyekana wiyumvisemo gute? Nari nizera yuko Imana ariyo yampaye indirimbo zose nanditse kandi n'ubu ndabyizera kandi Imana itanguye ikintu iragisozera. Nari nizera ko indirimbo Imana yampaye Imana nyene ifise n'ubushobozi bwo kuyiduza ikagera kure nubwo jewe atanguvu noba nabishizemwo canke nabwo nokora ndafise aho nshikana muga Imana yafise ubushobozi burengeye ivyo noba niyumvira n'ivyo noba noshobora kwisaba. Rero narumvise nezererewe ibikorwa Imana yakoze ko novuga cari gitangaza kubona indirimbo imwe kandi ya mbere imenyekana nkuko irya ndirimbo yamenyekanye ni gitangaza nanezerewe nkuko abandi bose nyene bonezerwa. Igihe wari kurandika irya ndirimbo ijambo genre igihe uja muri studio wagiye uvuga ati iyi ndirimbo nshaka yuko wagiye uvuga ati nshaka kuba umustar canke nshaka gutanga message kuga waririmbye indirimbo ufise iyihe objectif? Je nagiye muri studio mfise intumbero yo gutanga message kuko birabishe kugira ikintu Imana yaguhaye hanyuma ukakigumana wenyene. Rero nari numva ko ivyo Imana yampaye canke irya ndirimbo ko noyisangiza abantu benshi kandi isengesho ryanje ryari uko yoshikira abantu benshi ivyo uko jewe no umustar canke no mumenyekana cane sinavyiyumvira vraiment. Isinzi ko wumvise n'indirimbo yanje igira kabiri ivuga ngo inyuma y'ibitangaza vyose uzokoresha aya maboko yanje shaka ko hazosigara haravugwa izina ryawe Mana. Rero bisigura yuko nta ntumbero nari mfise yuko jewe no kwimenyekanisha mugabo igihe izina ry'Imana rimenyekanye biciye mu muntu n'uwo muntu bigenda bijanye nawe acamenyekana. Ni iyihe signature ukoresha? Signature you mean? Genre kugira ugire navuga gutega Mana kugira uririmbe genre niye ngendo genderako niko novuga niye ngingo ufatirako kugira ndirimbe genre kugira utere mu vyo ukora vyose ingendo ngenderako. Kibazo sindagita kandi sinkunda kwishura ibintu ntatahuye vuba. Ugerageze ukinawe niye objectif ufise iyo uri kurakora indirimbo basitaye kubwira yo mba ndiko ndakora indirimbo canke ikindi kintu. Okay gihe ndiko ndakora ikintu cyaco cyose intumbero yanje ni kumenyekanisha Imana. Birakwiye. Okay, amen. Twiganire rero kuja muri amashimwe voice kubgaho bavyifashemo gute vyagenze gute twiganirira? Kuja mu mashimwe voice yari bose bwambere sinibaza ko noja muri label koko nari numva ko nshaka kuguma nikorana jenyene ariko mu nyuma ndabona ko bikenewe ko ngira abandi bantu dufashanya bamfasha gukoko nari ngomba ntangure university nari nanguye kwiga
kubimanaginga byose bijanye no kuririmba no n'ibindi bintu byose ko ibintu byo muri carrière biba ari byinshi kwitaba ama evenement kuza mu ma emission biba ari byinshi kubimanaginga rero ndumwe namva ko ntubishobora jenyine kubw'ivyo rero niho nashoboye kwiyumvira ko noshobora kuja mu mashimwe voice benshi bandondeye sinari kwanga kuko nari ndabakeneye ubwa nico catumye njaye kugira ngo ibintu byanje bibe ku mwanya mwiza kandi bitangoye bitarinze kungora kuko ubu sije niyumvira kwirihira indirimbo muri studio sije nipangira ama programme ariyo yose biramfasha kugira discipline ko no kugira aho mbarizwa kuko umuntu iyo ari wenyine umuntu ashobora kumurunga uko ashaka canke ashobora kumufata uko ashaka mugabo ufise umuryango ntufatwa nk'uko ari ko kose rero amashimwe voice ukani famille Imana yampaye kandi ndabishimira Imana kuba ndahari twiganira muri iyo waronse wari witeze mu mashimwe voice yego byari bizwi vraiment biba bizwi yuko ku munsi wo gusinya kontra yuko umuririmbyi wese asinye kontra umunsi aronka amahera hariyo wari uyiteze rero yego nari ndabizi nasi bisanzwe ibaze uragiye gusinya nyine uragiye reka shana nta gisanzwe kirimo ngo rero wowe amafaranga menshi umaze gutora mu ntoke yawe nangahe cyo kibazo tucihoza tucihoza bon yawe menshi ukavuga ati jevre ashende wakoreye canke baguhaye ntacu nanakimwe nangahe turabe bon sinzi vraiment ntanibuka muga sharambesha nikadwa ese byiza kubesha reka ndabibona ko yambwira ari muri mu ntarenga 3 millions tuka yiwanje batashomeze gute natashemeze gute bayamerengaho we managati umvirize yari projet twagira dukora bayamerati umvirize iyo projet ucikora umva ntiyari gwanje ntiyarage mufuko yanje yarage muri projet yanje ariko natashemeze gute mwico girozi kuronka amahera nkayo yose tayakoreye akaca gushikira uko onye tayo wari witeze urazi gituma yita ko atabakoreye iyo projet yari yavuye mu mutwe wawe yari yavuye mu mutwe wawe yavuye mu mutwe wawe warayakoreye wayakoreye kuko ivyiyumviro navyo nyene kubera iki abantu bose badafise iyo capacity yo gukaya iyo izo projet hari abantu bafise amafaranga menshi mugabo atari bo biyumvira amaproje barondera abantu bayabagirira yo urasuzugura ivyo vyiyumviro vyawe niyo mpamvu umego barakugabiye baguze iciyumviro cawe canke basupporting iciyumviro cawe kandi dans 5 ans wibona nk'iki muri ico kibazo bakunda kukimbaza nanje nkunda kucishura mvuga nti mu myaka 5 ico mpa agaciro si ico nzoba mfise kuko iyo umuntu mubajije ngo wibona gute ushaka kubwire nibona nzoba ndi umuririmbyi ameze uguwe canke ico nzoba ndi nico kizoba gikomeye gusumba ico nzoba mfise hari abantu benshi baca bipfuza kuba bafise ibintu kanaka mugabo ndizera ko nzoba ndi umuntu adasanzwe kandi nzoba ndiko ndafasha abantu benshi mu bijanye no kuririmba canke mu bijanye no guhimbaza Imana no gutazira Imana ndizera ko Imana izoba yarampezagije abantu benshi ibyo nkora byose bishikira abantu benshi bashoboka kuko sinyekeranya ko Imana yampaye message kandi iyo message izoshikira abantu benshi niyo ndoto ya mbere mfise ko ivyo Imana yashize muri jewe no bisangiza abantu benshi bashoboka yari mu myaka 5 ndibona ko nje ndabibona mu maso mugasi sinshaka kugerekana zori pasteur oh we never know
amen nza ndasengera mu isengero ryawe kare ushaka Kristo kandi numvise uzi no kuririmba nzira kuririmba nduca mvu muririmbyi mbe nyine wamenye ryari kufise ingabire no kuririmba bon nakuriye muri Sunday school ngenda kuririmba nkiri umwana muto yararirimba arumva kumenya ingabire umuntu aba afise ahubwo kuba serieuse muri ibyo bintu wewe uri kuragira kumenya ibyo ari byo nivyo bigenda birakura bivanye n'imyaka umuntu abagezemwo abona ati kumbe vya bintu rero ndashaka kubibandanya nkabigira ubuzima sino nta gihe no precise ngo nabimenye ubu canke ubu bwana byatanguye gukomera muri jewe no kugira intumbero igihe nizera Yesu umwami n'umukiza iri jambo ndabivuze kenshi umuntu atazi kwizera muri iki gikomeye muga kugawe wiyumviye ryari urumva ko watanguye kuririmba kuva kera kuja rero muri studio wavyiyumviriye gute ryari ni muri 2019 niho natanguye 2019 okay uzakujemo gute muri SP yawe uvuga ati je ntekereza gusohora indirimbo zakujemo gute ninde yaguhaye inspiration ho nta muntu yampaye inspiration nari ndabishaka mugasi nafise ubushobozi bwo kuja muri studio rero Imana yandungikiye abantu baransapotinga mbona kugendayo kuva winjira mu muziki nta ntambanye uraronka commentaire mbi canke ingaruka mbi wowe warabonye bon birahari mugasi nshimye kubivuga kubera ko byangoye ntaco nibaza ko byo marira umuntu ahubwo igikomeye nuku mutera intege umuntu ashaka kuzoririmba canke ashaka kuzogira kaya yo kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana kumubwira ibibazo n'ingorane nongaza ko ataco byo mu marira cane tari vraiment courage zubandanye ku makuru mfise narigeze kumva abantu kwanza somwe n'abantu benshi kw'iradiyo kw'iradiyo bamwe bagusaba ati genre ko mubagenzi soit ko mubagenzi cyangwa ko mukunda hari wonigeze kumva wowe yavuze ikintu c'abasheri yavuze ati yuko ashaka yuko mubasheri kubgaho unamwemereye yuko ashobora no kuza gusengera kuri eglise yanyu wowe kubgaho ivyumvise ivyo bintu uvyifata mwiki cyangwa ubivuze kwiki bon abantu ntushobora kubabuza kugukunda kandi abantu n'umugisha umugisha uva ku Mana vraiment ibindi bintu byose ushobora kubigura ushobora kubirondera muga abantu kugira bagukunde canke bakuzeko ni Imana ibazana rero sinokwanga umuntu ankunda canke akunda ibikorwa vyanje navuga ni Imana iba yamuzanye rero aba aje akaba umugenzi wanje ni bon Shumutwana kuri eglise yego nkamubwira ubutumwa bwiza kuma nkamutumira akaza kuri eglise birahagije ni na Eden Banga mu Burundi umuririmbyi wa gospel ino d'office afise indirimbo kandi akongera akacagira n'udushimwe twinshi kubgawe Eden uyumva gute iyo ubonye iyo uravye udushimwe umaze kuronka wiyumva nko gute canke abantu babifata gute bavuga hari ijambo ry'Imana riri muri byakozwe n'intumwa gice ngo 19 havuga ngo maze Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza vy'agaheta sinibuka neza igice muganibuka nibuka iyo umurongo rero ndizera yuko Imana ishobora kugukoresha ibitangaza birengeye ivyo woshobora kwiyumvira si je ndabigira kugira ngo nshobore gutsinda nibaza ko nabivuze kuva kare gati ingabire zose ziva ku Mana nziza rero novuga gutsinda kwanje igitangaza kiva ku Mana novuga kandi n'indirimbo naririmbye kenshi rakunda kumfasha mu kwizera igihe ngiye muri competition ndavuga vya vrai nashobora kumaramara nyene sinshobora kumara nta kintu kibabaje nko gutsindwa nukuri gutsindwa sindabibamwo cane ngo ntsindwe kenshi mugabo ndamaze kubona abagenzi banje batsindwa rero
ndabizi ko mbyedofa bibabaza gutsindwa rero igihe nsinze ndavuga mana merci ko by'ukuri washikije ijambo wowe wavuganye nanje kuko ndizera yuko igihe cyose ntanguye mu kintu igihe ngiye mu kintu Imana bariyo iba yatumye ngenda simpakana ko bishobora gushika nkatsindwa kandi ari Imana yabishatse ubwo ko Imana imaze kwemera yuko ntsinda kenshi nihabwa icubahiro ndayishimira n'ubuntu bwayo nta nguvu zanje nyinshi ziba zirimo rero ndakora aho ubushobozi bwanje bugera bwana cubahiro cose kibi c'Imana vraiment ntaba ari jewe ariko izina ryayo ribandanye rishigwa hejuru amen cyangwa ikimenyetso c'umusaraba amen bwire tudushima nutu dushobora kuba tutatwibuka ko ari mana ni nyinshi si twinshi hariho n'iyindi higanwa ndimo urumva ngira iki kiganiro kizosohoka narahejeje kandi turize kuzoyitsinda amen ndagusabye je ndize ko nzotsinda bro n'umunsi ndagenda kugusabira ncuvugira ishapure ndakuvugira ishapure n'umunsi ndavuga ishapure yiwawe gusa ndavuga merci nuko gusa ntarinda byemere urisiwe kuza kubivuga ndaza kubivuga vraiment ishapure yiwawe ana uyu murongo wose ndaza kuvuga wiwawe gusa pour Eden bon nanje munye muzonshimira nuko nje mbaye ndashima amen merci bon award maze gutwara ni isanganiro award ivyuzuye award age first ufanisi nizo gusa ni ya samti ni ya samti izojango man indi ntiraba ariko vraiment turizeye kandi utegereze kandi nico gituma urazi ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera no kumenya neza udakekeranya ibyizego yuko ibintu bitariho utari kurabona ukizera ko bizoba uko nyene utabubibona niko kubikwemeza yuko ari by'ukuri kuba mbona yuko sindabizi ko nzotsinda sindabibona simbona inzira yavyo tuko duhiganwa n'abantu bakomeye kandi badasanzwe nabo nyene kandi bafise abantu babatora babakurikirana kandi nabo nyene ndabipfuriza amahirwe mukana je sinoyiyima amahirwe yo gutsinda rero novuga nti ukwizera kunyemeza yuko nzotsinda ariko ntanatsinze naho nyene cubahiro kiguma ari ic'Imana amen kandi iyakoze biriya nizo nakora ibi haleluya sesa amen sinavuga ko nanje nkazi sister utavuga mu ndimi zitamenyekana mukanya niko sanzwe meze vraiment umve ego vraiment uravuga mu ndimi bon reka gutera inkuru ndavuga mu ndimi mu ndimi ico nabonye co ni mwe muyera akurongora si ibintu mama bumufitiye riwanje shama ni mwe muyera kurongora nico nabonye co bihora bishika yene nkavuga mu ndimi muga après iyo nshatse kuvyigira bikanga nuko cyo nabonye cyo nishaka kuvyigira ndakunda kuvyigira kugira ngo nkuyo tiko twasengera muhira ko twakunda mu ijoro iminsi yose mu ijoro tegezo kuri dusenze rero ndakunda kuko abamenyereye muhira ntegerezwa kuvuga mu ndimi hari genda vyigira rero mwico gihe biranka mukaye Imana imbabarire Eden babarire cyane nego vraiment cyane turakunda kubona iyo umuririmbyi atanguye aririmba gospel sinzi ko ari kubona ko muri gospel umuntu adashobora gutera imbere canke sinzi mukacu usanga arabivuyemo agiye kwirimbira ibindi niki kitubwira ko Eden atazoshobora guhindura akanaho kava muri gospel kandi abo bandi ubavuze kwiki niki woba hanura bon ikintu no banza kuvuga ni abo bava muri gospel bakaja muri kuririmba profane sinshobora kugira ico ndabavuze ko kuko umuntu wese abafise igituma yagize ikintu sinshobora kubavugira kuko sindabazi nabo mushatse kuvuga sinobavuga ko cane kuko simba nzi raison yabibatumye ariko jewe ikinyemeza yuko ntazoheba gospel nuko
mu by'ukuri imana yarampamagaye ndabizi neza ko umuhamagaro w'imana uri ku buzima bwanje kandi imana niyo inzigamira agakiza kanje niyo inzigamira n'ingabire yampaye rero imana yampamagaye kugira ngo mbe umuwoshipa mbe umuntu ahimbaza imana yongera atazira n'imana rero ico nico kinyemeza nubwo no ushobora guhura n'ibintu bitandukanye mu nzira muga ikituma mpaguruka kikantera no gukomeza nuko nzi neza ko imana yampamagaye kandi ifise ico yantumye kuri kino gihugu ndetse n'amahanga menshi nemeza mu mutima rero nico gituma nzi neza ko ntazobihagarika kandi ntazobiheba warahezagiye amen amen nawe warahezagiwe Kristo amen Taguseze ugira akajambo kanyuma abakunzi para akajambo kanyuma ugisezera abakunzi ba Siren Vibes TV abakunzi ba Siren Vibes TV no bagira nti mwakoze cyane kuduha umwanya mukaraba kino kiganiro murumugisha cyane abona banavuze ibintu badatahura neza bambabarire ko twavuze cyane ku bintu bijanye n'ivyizerwa kandi abantu benshi baba bafise ivyizerwa vyabo ariko ivyo nababwiye jewe n'ukuri kwanje rero nuvuga nti amahoro abandanya hari hagati yacu twese hanyuma cyo ndabipfuriza nuko bandanya banezererwa tugeze mu gice hafi turi mu gushikira hafi igice c'umwaka uyu mwaka ubandanya ubabera mwiza imana ibahezagire barinde imiryango yanyu jewe Eden Banga n'abankunda mwese ndabashimiye mu gica kuri jewe kandi nizera ko imana izompa byinshi ku bwanyu yego mwarahezagiwe cyane nagira manze shimire Eden ko wampaye umwanya wari gushobora kuwunyima canke peut-être ukanyishurana inzigo ariko twayaze neza yanyugurukiye nagira ndagushimire ku mwanya wampaye ku kiyago ciza wampaye merci beaucoup ngira no hanyuma ndaguhamagara uzonyita kuri jewe nzoza vuba merci beaucoup mbaye ndashimye nagira nongere nshimire abakunzi ba Siren Vibes TV mwe nkadukurikiranye mugume mudushigikira kandi nagira ndabatumire mwese kuja kuri Play Store dutelecharge ya application yacu Odeta yaje korosha ubuzima bwacu ku kintu ca transport ndakunda cyane gose bisous bisous bye. Pour réserver un voyage sur Odeta, c'est très simple. Sur la page de recherche, cliquez sur Source et entrez l'endroit d'où vous partirez. Précisez exactement le point de départ sur la carte. De même sur la page de recherche, cliquez sur Destination et entrez l'endroit où vous allez. Indiquez exactement le point d'arrivée sur la carte. Choisissez quel jour et quelle heure vous souhaitez voyager. Enfin, cliquez sur Rechercher un trajet. Tous les voyages correspondant à votre recherche s'affichent. Choisissez celui qui vous plaît. Vérifiez bien les détails de ce trajet avant la réservation. Cliquez sur Confirmer et choisissez un moyen de paiement. Pour le paiement en espèces, le montant sera remis au chauffeur au moment du voyage. Après la confirmation, votre place est automatiquement réservée. Vous allez quelque part et vous avez des places libres dans votre voiture? Proposez votre trajet sur Odeta et partagez les frais de transport. Cliquez sur le menu Proposer et saisissez votre lieu de départ. Sur la carte, choisissez un point de rendez-vous où vous récupérez les passagers. Saisissez votre lieu d'arrivée. De même sur la carte, choisissez un point d'arrêt où vous déposerez les passagers. Sélectionnez la date et l'heure de voyage. Renseignez le nombre de places disponibles dans votre véhicule. Un prix par place vous est proposé selon la distance du trajet. Sélectionnez le poids des bagages par passager. Vous avez la possibilité de publier un voyage retour pour le même trajet. Écrivez une brève description de votre voyage pour attirer plus de monde.
Cliquez sur Publier le trajet. Et voilà, vous pouvez maintenant commencer à recevoir des réservations.